abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mugenzi ukuza k'ibiganiro abakunzi b'amahoro. Uno munsi uri kumwe na Dasmani Rakiza, kaba ndi kumwe n'umutumire hano agiye tuganire kuvyerekeye uruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro. Uwo nawe si wundi mushinga ntahe, nitwa Ninyuka Leonidas, nkaba nkora mu muryango wa Somaliya mu Burundi. Ndanezerewe kuza kuganira namwe kuri uno munsi. Ego ni Ninyuka Leonidas agiye tuganirire, turaguhe kazi. Murakoze cyane. Bashaka kuramutsa abariko batukurikirana. Abakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro gitegurwa na Transworld Radio. Ndabakengurukiye cyane ko mwamaze kwitegura kudukurikirana, kandi ndabaramukije amahoro y'Imana Data wa twese. Ego murakoze cyane. None turaguhe kazi rero wumve wisanze. Murakoze cyane. Ikiganiro n'abakunzi b'amahoro tuvugane ku ruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro. Rero icyo umuntu yotangwa kwibaza, umuryango ni iki? Umuryango novuga ko ari n'urwego rugizwe n'umugabo n'umugore, kandi ababonye ne babiri umuntu amaze kuba umugabo n'umugore, ijambo ry'Imana riratwemerera uba ari umuryango. Kuko mu nyuma Bibiliya tubwira ngo kuko ingabire uhora hatanga n'ibibondo. Hanyuma rero Imana ishize mu muryango w'abantu babiri gatanga ibibondo. Ivyo bibondo biri mu bagize umuryango. Abo umugabo, umugore n'abana babo n'umuryango witwa umuryango mutoyi. Ubwa imbere y'Imana si umuryango mutoyi, n'umuryango udasanzwe. Yego. Uwo muryango rero wabo barashobora gutunga n'abandi. Ubu mu buzima tugezemo bwa none usanga hariho ujejwe kurera abana, hakabaho ujejwe ibikorwa byo mu gikoni, hakabaho abandi mushobora gutunga kumvo zuko babiwanyu. Haraba abanyeshure biga bakabiwanyu, haba ari n'abandi vyagoye mukagomba kubatunga mukabafasha. Abo bose baca baja mu muryango. Umugabo mwumvise umuryango nyamukuru aho uhera ni hagati y'umugabo n'umugore. Imana ihezagira bakabana, hanyuma igashobora kubaha abana, ibahaye abana, abo bana bari mu uwo muryango nk'ingabire Imana yabahaye baca babamwo. Hanyuma n'abandi bantu bashobora gutunga muri iyo nzu. Rero muri rw'ifaransa bavuga ijambo ngo maisonne. Abo bose baba bari mu iyo nzu bari umuryango, kuko baba bajejwe abo bantu bashinze uwo muryango. Ego. Tugarutse kuri umuryango rero, musanzwe umuryango ufise uruhara uruhe, haba kuri bo nyene aho batumbereye aho baba cyangwa mu gihugu? Umuryango ufise uruhara uruhe? Turavye umuryango aho uhera hariya mu gitabo c'Itanguriro, turabona yuko Imana mu Itanguriro 2:18 dusanga ngo Imana yabonye ko bitaba vyiza yuko umugabo aba wenyene, wariko Imana ikimutegurira umufasha akwiriye umugabo. Ura Imana aravuga ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, ingenda muronderere umufasha bikwiranye. Hagati y'umugabo n'umugore ikintu cyambere kiriho no gufashanya. Yego. Kandi Imana yaciye mu nyuma imaze kubarema yarabahezagiye, ibabwira ngo murondoke mugwire. Ikindi Imana yababwiye yari yabashize mu itongo, ikivuga iti iryo tongo ndaribahaye muri bungabunge, muri rime, muri kingire. No kuvuga ngo ndashobora kuvuga ngo umuryango turavye neza muri Bibiliya ni rwo rwego rwa mbere rwatangiye kuba mu isi. Yego. Hatarabaho nisho twokwita igihugu, hatarabaho isho twokwita ubwami, ariko Imana irabashiraho ibazezwa kubungabunga isi yose. No kuvuga rero uruhara rw'umuryango no ruhara ruhambaye mu buryo gutuma abantu bagwirirana irondoka, n'uruhara ruhambaye
rwatanguye mu vyerekeye ubutunzi kuko bahawe itongo bagahabwa igikorwa cyo kuririma kuribungabunga kugira ngo isigire ivyo yimbutse aho tuca tubona ko yari intango nziza igaragara y'ubutunzi. Imana rero tubona ko yahereye ivy'imibano sociale mu muryango, ivyo kurondoka yabihereye mu muryango, ivy'ubutunzi kurondera uburyo Imana yabihereye mu uyo muryango. Kuko turabona neza mu gitabo cy'itanguriro Imana itubwira ngo iyo tongo hari ibintu vyose barakuramwo ngo n'ivyasi vyashobora kubavura. Tuvuge ngira ngo n'ivy'ubuganga, ubuzima bwose tubona buriho Imana ya urufatiro rwavyo yabishize mu muryango. Ngaho rero urumva kugira ngo ivyo bigende neza umugabo n'umugore bategerezwa kubana amahoro Imana yabahaye, hanyuma n'abana babakomokako bakazobandanya bari mu rutonde, bari mu mutekano, bari mu mahoro kubera ubaha inshingano Imana yari yabahaye. Murakoze cyane. Urumva umugabo n'umugore bakwiye kubana mu mahoro, hanyuma bagaca bagira igikorwa bamaze kurondoka cyo kurera abana baronse. Mbega indero y'abana ikwiye kumera gute? Indero y'abana ni ikintu gihambaye cyane. Icambere mbega iyo umuntu ariko ararera abana aba ariko akora iki? Icambere ko turiko tuganira ku ijambo ry'Imana. Kurera abana je ndacita ko ni igikorwa c'Imana kidasanzwe. Mbere kandi umuntu akwiye gufata ko ni n'umuhamagaro. Kuko hariho umuntu Imana idaha abana rera, hariho umuntu Imana idaha abana usanga atibarutse. Mugabo n'abantu Imana ivuga iti wararonse abana ndabaguhaye nubarere. N'uyundi Imana ivuga iti mu mutima wawe naho abana usanzwe waravyaye ndaguhaye umuntu murere. Rero kurera abana duhagaze ku majambo dusanga mu Kuvayo. Kuvayo naho nyene Kuvayo twosoma igice ca 2 ku murongo w'9 havuga ngo umukobwa wa Farawo aramubarira ati jana uyu mwana umunyonkereze nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Aha muri make twibuka ubuzima bw'umuntu yitwa Moizi cyangwa bavuga Musa, yari umwisirayeli. Hanyuma avuka mu gihe kigoye cyane aho bariko barica abana b'abahungu bose bari bavutse mu bw'Isirayeli. Nyina wiwe wamuvyaye Imana imuha ubwenge ngene agisha kano kagaseke agahomba n'ikaburimbi ashiramwo uwo mwana mwiza yitwa Mose, acagenda ashira ahantu mu rufunzo, no kuvuga mu vyatsi vyari impande y'uruzi. Amushizeho umukobwa wa Farawo yari koga ku ruzi. Hanyuma aja humuka kuri uwo mwana w'umuhungu mwiza ari mwako gaseke, ngo abone uwo mwana aramunezera cyane. Hanyuma agacuvuga ati umwana sinomuheba, acagenda ararondera umuntu yo mumurerera. Acahumuka ku mugore w'umuheburayo kazi umwisirayeli kazi, uwo nawe yari nyina wa Mose yari yamubitse. Acavuga ati gendo nderere uyu mwana umunyongereze nzoguhera. Aya majambo rero je mbona ko harimo nk'ijambo y'ubuhanuzi prophetique, kuvuga ngo nderera uwo mwana umwonse nzoguhera. Ni nk'Imana yari kiravugira mu uwo mukobwa wa Farawo iti uyu mwana nuwi wanje je uhoraho. Umuntu azomurera ari n'impera. Tuje natwe mu gihe cy'ubu kuvyukuri kurera abana tuba dufise impera nini imbere y'Imana. Tubareze neza tuba dukora igikorwa c'Imana kidasanzwe, kuko herabo mbega ninde azi c'umwana azovamo. Iyumvire nka Mose, iyo bamurekera mu rufunza akagwa yakaborerayo ntihagire umurera. Agakiza ku bwoko bw'Imana bwari muri Egiputa kari kuvahe? Cyabura akamaro uwitwa Mose yagize, yararezwe n'umuheburayo kazi batazi ko ariko aregwa na mama wiwe. Kumbure yaramubwira ivy'Imana ikorera ubwoko bwayo, yaramubwira Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, akabimubwira ku buryo umwana yigeze gusanga umuheburayo agwana n'umwisirayeli, aca mutura hasi aramukuramwe ati abantu bariko baraha mu bwoko bw'Imana. Mose rero kubera yararezwe akunda ubwoko bwabo, akunda abo bantu b'Imana, yarashoboye kuba umurongozi mwiza akura abisirayeli mu buja muri Egiputa. Kurera umwana rero ico ari igikorwa c'Imana, wamureze urumva yakoze igikorwa c'Imana kidasanzwe. Yaba dufise umwanya na twavuga ni kuri Esther nawe yari umwigeme w'imfuvyi. Hanyuma caregwa n'umuntu yitwa
muri dekayi amureze hageze igihe umwami yitwa Ahasuwerusi hagera igihe yamaze imana abantu hamu witwa Hamani arateguza ihonyabwoko ry'Abisirayeli hama kuko Esiteri yari yaragiye ubuntu akaja kurongorwa mw'ubwo bwoko bwaho kwa Ahasuwerusi aca arashobora kuvugira ubwoko bw'Abayuda bararokoka ntibapfa camwiyumvira rero iyo mfuvyi yitwa Esiteri atari kuregwa aba Bayuda ico gihe bagira bapfe bari guhona rero nk'aya majambo turavye ubuzima bwa Mose n'ubuzima bwa Esiteri biratwereka neza yuko kurera umwana n'igikorwa c'Imana rero natwe turi ngaha muri kino kiganiro twobizirikana ko kurera abana si ugupfa kurera si ukwikurayo dukwiye kumenya ko ari igikorwa c'Imana kandi udakoze igikorwa Imana yamuhamagariye aba yiteze igihano ugikoze neza nawe aba yiteguye yiteze kuzohabwa ingero n'Imana nkuko yavuze ati mwose nanje nzokugerera kugerera umuntu kwari kuvuga ngo nzoguha impembo mukwiraye murakoze cyane muti rero iyo umuntu arize umwana neza iyo ndero y'umwana irahaga igashika kure hari ivamwo umurongozi mwiza hari ivamwo umukenyezi mwiza hari ivamwo n'umugabo mwiza mbega indero y'umwana ameze neza ivahe ikagarukira hehe ishika ku nzego zingana iki uravye ingene umuntu abaho mw'isi musanzwe ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo uzutoze umwana umutoze indero nziza akiri muto azorinda asaza ataravyibagira no kuvuga ngo indero mu by'ukuri abahinga batubwira ko indero y'umwana ishoboka akiri mu nda ishoboka akiri mu nda kubera iki uko umugabo afata umugore wiwe yibungenze bijya birakora ku buzima bw'umuvyeyi bigakora ari ku buzima bw'umwana ari mu nda kuko iyo nk'umugore yagize umubabaro yagize akabonge yumvise amagorwa hariho ukuntu mu buryo bw'ibishobisho bw'igifaransa bavuga mu buryo psychologique émotionnel bikamukora ko ku buryo n'umwana avyara ubona ko biteba igihe azotwenga hari n'abateba no kugenda kubera byagoranye ukuntu umugabo yafashe umugore yibungenze nico gituma hajya mbere umugabo akubita umugore agafata nabi umugore akisimbanyi umuntu ahohotera umugore akamufata akamukubita akamwima ivyankenerwa ntamufashe ntamubungabunge ntamenye intege nke ziwe ngo amwunganire hajya bariko arakora ku buzima bw'umwana akiri mu nda iyo umwana avutse naho burya buzima bakiri muto ngire bamufata ingene bavuga umugisha ku muryango bamwatura ko umugisha ingene bamugisha gukunda abandi burya biri nico bifasha ku mwana ku buzima bw'umwana burya umuntu w'umugabo kenshi uvuye ku kazi ukumva umwana atavuga ngo da papa avuga papa hajya haba uruhara rukomeye rwa mama wiwe uwo muntu yiriranywe aba yagize uruhara kuko we mwana ntakurose ngo uri papa yumvise bakuvuga rero aho niho bihera hanyuma ariko arakura umuntu akamuba hafi kumwigisha gukunda abandi kumwigisha kubaha umuryango abamusumba gukundana nabo bangana hanyuma bakamubwira ikizira n'ikitazira kizira n'ikitazira akagira umwana wo mubwira ko ubuzima ari katabona bose ubuzima ntibushumbushwa ubuzima butangwa n'Imana akaba ariyo ibwa ku muntu hageze rero ivyo ni ibintu umuntu atozi indero umuntu atoza umwana akiri muto kubwirwa ngo kirazira kwica ko kizira gukora amaraso umwana akwiye kumenya hakiri kare kera mbere mu mico y'abarundi agakiza kataranaza baravuga bati nyamara ntiwica umuserebanyi nuko bashiramwo kubesha ngo wica umuserebanyi ngo amabere ya mama wazocika ntivyari vyo mugabo bagomba bo kuraba uburyo bwo kugisha umwana ntapfe kubona ikintu cyose ngo acice bakavuga bati ntiwice inyoni kanaka ntiwice hari ukuntu mu mico yabo ngira ngo Imana yabikira bakoresha no ko batari bwahishije igeje mu bivuga ngo ntukice bira amajambo nkayo umuntu adakwiye gukora amarasa huma amarasa ari mabi aya majambo gukubaha ibintu vy'umuntu umuntu adakwiye kwiba yuko umuntu adakwiye kuja mu ngeso mbi z'ubuhumbu z'ubushurashuzi ntaje mu busambanyi kwigisha umuntu gukora neza karuha kwigisha umuntu
kuba umuntu kugira ubuntu ivyo bihera umwana akiri muto rero muri rya jambo ijambo ry'Imana havuzwe ngo utoze umwana y'indero nziza akiri muto azosaza atarayibagira yego niyo majambo bihera umuntu akiri muto akabikurana aha nabaca bavuga bati umwana si uwumwe iryo jambo niryo bagiye baravuga yuko umwana atari uwumwe kandi ivyo byari bifite icyo bisigura rego umwana ko atari uwumwe indero yo mu rugo yo kwanaka hari icyo yokora ku ndero y'uwundi muryango canke y'ikindi gice cy'igihugu. Iyo jambo by'ukuri umwana yagize indero nziza ni nk'urugemwe rutewe mu bisanzwe umuntu ateye igiti ntabazi ko akayaga kizozana kazoba kiwe wenyene n'abandi bariko barahita aho kayaga barashobora kukuma ico giti gishobora kuba nk'igiti kizova ku ivyamwa gwawe umugabo urengana kugama munsi y'igiti nk'igitutu ukasanga izuba rimumereye nabi agiye munsi y'ico giti rero haje umuntu yariko ararera abana biwiwe abariko ararera ikibano abariko ararerera igihugu abariko ararerera ishengero abariko ararerera amakungu ico gituma mu Burundi nyene ko bavuze bavuga bati umwana sumwe mbere mu migisha ivugwa muri Bibiliya dusomye Zaburi 127 Zaburi 127 biragaragaraho umuntu areze neza agahindero abana neza biraboneka ko abariko arazanira amahigwe isi urumva tugeze ngaho tumanje kuvuga ko ariko arazanira amahigwe isi biheraho hafi nyene ku mutumba biheraho mu nzu bisanzwe mu nzu hari amahoro abantu baravuga bati umwana wanje rugero rwo no murungi kakaruhukirayo iyo hari indero nziza mu rugo abantu bavuga amahoro abantu bavuga ivyizigiro abantu bavuga urukundo abantu bigisha abana kutaba abanebwe kutarera amaboko abantu usanga bigisha abana kubaha n'ibibakikije ugasanga atarabononye usanga abantu bose baja aho hantu bakavuga bati turakwiye kuhaba nkaza buri 127 bavuga ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba imbuto zo munda nizo mpera atanga rero biraboneka hama gacavuga gatano ngo hahiga ufise umutana buzuyemwo abameze batyo ntibazotetegwa nibagira ico bavuganira n'abansi babo mu marembo abana rero barezwe neza bagatora indero neza barashobora guca mu runganwe rw'ibigaba ugasanga bagumye bahagaze bafise intahe barashobora guca mu runganwe ahandi bana bariko baronona ibintu nabo bakavuga bati ivyo kirazira bakamira kuko hajya abana barashobora guhanurana hagati yabo rero ikindi gihambaye mwaya majambo nuko ijambo ry'Imana tubwira ngo hahigwa umuntu yubaha uhoraho ngo uhoraho akabivyizigiro vyiwe ngo uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi kubera ikaba abanyenkomezi mw'isi no kubera kuba uhoraho mu vy'ukuri n'umugisha none niba umuntu azoba umunyenkomezi mw'isi atangura kuba umunyenkomezi mu nzu baba abanyenkomezi mu nzu baba ari abanyenkomezi mu kibano hanyuma ni nkaho ujya ku muco umuritse ukatsi itarari uri ngaha urashobora kubona nk'umuntu ari hariya bivana n'ubushobozi bw'amatara ubushobozi bw'amatara yarabonesha kure noca mvuga nti bubara ubushobozi bw'abantu batanze indero irama ku buryo ari wawe mu nzu uzogira umugisha umwana agiye mu ishuri bazovuga bati umwana wa naka nakarorero avuye mu ishuri agaheza amashuri akaja mu kukina barabona ko akina nk'umuntu afise umutima adakina ngo avune abandi avuye hazoja mu kazi aserukire igihugu mu mabanga atandukanye bavuge baturya n'umuntu tokagisha igiturire n'umuntu atorenganya ngo akorere umuntu ikibi n'umuntu niyo atazi ibibazo by'akazi abitanga afise ico yubaha Imana atagira akarenganyo adahagarara ku ntara adahagarara ku bwoko adahagarara ku bintu vyose abandi bashobora guhagararako rero uyindero ibaye neza mu nzu iraja mu kibana ikagira akamaro umwana avuye mu kibana akaja mu mashuri agira akamaro umwana ageze ahakura agaheza amashuri akaja mu buzima bwa misi yose ahagiye hose usanga ari umukunzi w'amahoro abungabunga y'amahoro twariko rero tubavuga kuri uruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro
ibyo twavuze mbega uruhara koko rumeze gute? Twavuze bitari bike, twavuze ku ndero, twavuze imwe umuntu yarezwe neza ashaka ahantu by'ukuri abo mwizigirwa bakamwizigira, nabo muzeza amabanga akabikora mu rutonde rwiza, kandi niyagiye mu gihugu noja kubaka ahagiye iyo ndero nziza arayijana agashobora no gushikira n'abandi. Rero ubwo ruha rw'umuryango rukwiye kumera gute? Turiko dukebura nk'imiryango itandukanye. Muhundi yawusomera yaza ariko ariko turaganira ko 112 ivuga ngo haleluya hahigwa uwo ahuhora agahimbagwa cane ivyagezwe vyiwe. Icambere ku vy'ukuri umuvyeyi mukuru hajya n'Imana. Imana yaturemye niyo muvyeyi mukuru niyishoboza umuryango abavyeyi b'umwana kugira ngo bagire ico batanze. Yesu yabwiye abishoye bati kuko atacu mushobora gukora mutamvise. Iyo abantu rero birengagije Imana umuremyi wa vyose, Imana ariyo yatanze iyo ngabire y'abana, nitanga n'ubwenge bw'ingene tworera abana. Urufatiro rero cambere ukubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge. Iyo umuntu yubaha Imana agaheza agahimbagwa n'ijambo ryayo, acamenya ati c'Imana yanse sinkwiye kugikora, ic'Imana ikunda nkwiye kugikora. Hama kuvuga ngo uruvyaro rwe ruzobabanye nkomezi mw'isi, umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Guhabwa umugisha ngaha bavuga muri ano majambo biri mu buryo bwinshi. Kumva ijambo ry'Imana ukaribamwo n'umugisha wa mbere. Ikindi hariho umugisha ukwirikira kwitwa umuntu w'Imana, kuba uzi umwami Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ikindi Imana irahezagira mu bintu biboneka. Uko abantu bakura bagakora imigambi igatera imbere, uko abantu biga amashuri bakayarangiza bakaronka ivyo bakora. Hanyuma ikindi mu gihe c'indero nuko mw'iryo jambo ry'Imana ririgisha gukora. Mu ndero y'abana urabigisha gukora ibikorwa, ubwa mbere ukabibereka, hanyuma ukavuga udikora ndabe, ukabakurikirana bagasubiramo ku buryo bazokura ari abantu bakunda ibikorwa, haba mu muryango ibikorwa vya misi yose bikorwa mu muryango, mu gikoni bakagira ivyo bakora, isuku, nimba ari abarimyi bakarima, nimba ari abadandaza bakagira ico bafashije abavyeyi, nimba ari aborozi bagafasha. Rero ibikorwa nk'ivyo barabikora bikava nk'umugisha. Kuko hajya kenshi abantu bavuga ngo amahoro arabuze. Amahoro ashobora gukora kubera abantu bapfa ubukene. Ni mu muryango ibikunda kuwuhungabanya ubukene burimo. Ikindi baba ari abana bazi kuganira neza, communication. Abana bakavuga bati mu kuganira n'abantu uritonda, ukiyumvira ivyo uvuga, ntupfe ivyo uvuze. Ukamenya utaba n'abantu bakuze ariko ndavugana nabo, aba n'abana nka jewe, ukamenya ivyo uvuga, ukavuga ibintu biri mu rukundo, ibintu biri mu kuri. Mu kurera abana rero kubigisha ikiyago ciza kiribwa amajambo yubaka akomeza, ico kiba gihambaye. Navuze no kubigisha ibikorwa, kubigisha kwiyubaha, kuba abantu bakwiye kwiyubaha, kubabwira ibizira n'ibitazira. Nk'ibizira navuze ko ubuhumbu n'ikizira mu bana barezwe, ubusambanyi n'ingeso mbi izira, tukababwira ko kwiba kizira, konona ibintu vy'umubanyi kirazira, tukababwira ko kudafata neza, kutabungabunga neza ubutunzi ni bibi. Rero mu kurera abana tubabwira ngo ibi ni vyiza mu bibandanye, ibi ni bibi mu bireke, hanyuma tukajana nabo mu bikorwa bishobora no kubateza imbere. Umugabo navuze ngo ivyo vyose bikaba bihagaze mu ijambo ry'Imana. Kuko ngo aho harimo no kuvuga ngo hahigwa n'ugira neza akagurana abandi, agakora ibikorwa vyiwe uburyo butunganye, gufashanya, gukora neza uburyo butunganye, gukunda abandi, kumenya utujya n'umukene hari ico ndamusahiriza, ujya mu ntaragwaye tumujane kwa muganga, tukubaha abashaje, tukubaha n'abakiri bato kuko ejo nibazo bafite ijambo nyamukuru. Rero ku vy'ukuri nuko twoshobora kurera abana, hanyuma tukabarera tubaha umwanya cyane. Ngo umwanya mutonya duha abana ni ikintu c'agaciro azopfa atibagiye gusumba amafaranga wo muha n'ibintu byinshi bihinda wo mugabira. Rero tukaha umwanya abana bacu. Abavyeyi n'umuri ko muranyumviriza, muhe umwanya abana banyu,
ijya myanya y'akaruhuko kuwa gatandatu kuwa Mungu mujane nabo gusenga muri ko muraruhuka mubahakanya muganire mubabaze ingorane bafise mu vyigwa bajye bazana udukorwa bakorera muhira mubaha ivyo bakora babikore hanyuma mubabaze yuko babishoboye hama mubatera intege aho bananiwe hama mubashimire naho babishoboye ikiganiro cy'ukurera ni ikiganiro kirekire cyane ariko ku vy'ukuri ivyo ni ibintu nyamukuru umuntu yofatirako indero n'ahantu ikwiye gutangirwa mu muryango hajya n'ishingiro riva mu muryango n'igihugu kiva mu muryango igihugu ni iryo shirahamwe ry'imiryango yose ibiteraniye hamwe irimwe abavyeyi n'ababavyaye n'abandi baba bahanezerewe muri ico gihugu bakahaba mbere n'ishengero nuko ishengero ritarimwe abagabo n'abagore ritarimwe ugwaruka ritarimwe abana ni ukuvuga ngo n'ishengero naho nyene riva mu muryango mbere n'ibikorerwa hajya mu buzi iyo mu muryango bimeze nabi usanga abantu bagira umwimbo mubi muke rero iyo mu muryango bimeze neza ubuzima bw'umuryango buragenda neza ababanyi bikagenda neza muri ya mashengero ibikorwa bikaba neza mu gihugu kigatera imbere eka mbere bakavuga bati ko mu gihugu twagiteje imbere turakwiye no guteza imbere n'amakungu rero by'ukuri hamwe mu muryango niho ibintu byose biva niho iyo abantu bashize imana imbere mu muryango birakunda ko ubuzima uko ibintu bitungana mu buzima bwa misi yose bugenda neza Murakoze cyane nagenda bakengurukire mushana y'Eberndasi ninyibuka kwigano ciza muduhaye murumva nyene ko ikintu citwa indero rwaruka canke uruhara rw'abavyeyi b'umuryango ni kirekire cyane nitwemera muri minota mikira cyane dufise nizere ko ikindi gihe twagutuma ko muzogira mbane natwe muheze tubadanirize aho twari tugejeje ni by'ukuri niyo mwantuma ko nzobitaba tubandanirize aho twari tugejeje kuko nkuno munsi turaciye isemo ariko igihambaye cyane cuno munsi no kubaha Imana tukayishira imbere hanyuma tugaha umwanya abana tukigira hamwe ijambo ry'Imana hama tukababwira ikizira ubu abantu benshi ntibakibwira abana ijambo ngo kirazira hama tukababwira ibibereye tukabafasha tukabaherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwabo uhereye bakiri munda kugeza mbere aho bazogera mu bigero nabo bakaramutswa abandi bana barera murakoze cyane inshuti mugenzi bariko dukurikirana muri kiganiro cacu turagushimiye nizeye ko muri uruhaga umuryango mu kubungabunga amahoro cyaje twashimiye ku ndero nizeye ko hari icyo hanovye kandi ushize mu ngiro byo kugirira ikimazi rero nagera gusezere Rohero I hamwe n'umutumire wacu turagusezera turagushimiye ko wakurikiranye kiganiro Imana niguhezagire ufite ikibazo cy'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa gakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mwirorero ya mbere ibara gitiriwe Gerard inimero 27 niwe mwami w'amahoro ni wahora rumisigiwa ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email TWR Burundi @gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199 iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri Whatsapp mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikebanuye naho ubutaha